hasigaye iminsi mike cyane kugira amashuri atangure mu gihugu cyose cy'u Burundi. Bino bihe bamwe bayifata nk'ibihe byo kwironderamo ibihembo vyiza ku Mana, ariko abandi bayifata nk'ibihe vyiza byo kwiyegereza Imana. Imwe mu mashuri hamwe akorera mu gihugu cy'u Burundi aheruka no gushira ahagaragara ibikorwa vyabo APAV, ishirahamwe ryiyemeje gufasha imfuvyi n'abafakazi mu bikorwa bitandukanye. Bamaze iminsi itari mike ishika ku ndwi yose bari mu bikorwa bidasanzwe byo guhamakaye abatishoboye imfuvyi n'abafakazi. Isaac TV yahisemwo guherekeza rino shirahamwe kugira turabe ibikorwa giye gukora ni ibikorwa nyabaki. Kino gikorwa kuko ni igikorwa kitari coroshe, ekari igikorwa cyatwaye umwanya mwinshi, ingufu nyinshi n'uburyo butari buke. Mu gisagara cya Bujumbura niho bahereye mu gutanga amakaye kubatishoboye, kubadafise uburyo bwo kuja ku ishuri. Mu Kanyosha niho bahereye bashabaja mu Ruziba ikabatumbera mu Gatumba. Baji Bujumbura ni bahereye ngaho baciye baduga mu ntara ya Gitega. Bagishika Gitega ni baruhutse baciye baja direct aho bita Ibugendana. Ibugendana ni kure cyane no mu gisagara cya Gitega. Baje Ibugendana baciye bafata umuduga wabo uberekeza Isonga. My God, urugendo ni rwarugoroshe, ariko twagerageje uko dushoboye kose dufatikanje n'iryo shirahamwe dushika ngaho Isonga. Mbega murazi vyagenze? Reka dukurikirane muri rusangi vyose kuva tukiva Bujumbura tuje Gitega, vyose ngene vyagenze gushika aho tuheza. Mugenzi wacu Starboy canke Chris niyo herekeje runo rugendo. Iyi ni Isaac TV. Isaac TV. Oh. Okay mutama, ni sawa? Amahoro neza. Umeze neza? Yego ni sawa turashima. Ku bantu bariko baradukurikirana ba Isaac TV, abakunzi ba Isaac TV canke ndetse n'abandi ku mazina yanyu babita gute? Nitwa Kizimana Prosper. Abandi president wa surveillance w'ishirahamwe APAV. Nuri president wa surveillance w'ishirahamwe APAV. Yego. Okay, turabona iki gikorwa muriko murakora ni gikorwa kitoroshe. Ni gikorwa kitoroshe gukora. Turavye aho mwatanguye gukora nuno munsi mugakora, hari ibintu byinshi mwagiye murahura, hari ama challenge mwagiye murahura, hari ibikorwa bimwe vyagiye birabagora. Mbega nimba atari ibanga arashobora kutubwira ibikorwa bimwe vyagiye birabagora muri ino ntango yanyu? Ni byoroshe kubera ikorwa turiko turakora nico gufasha imfuvyi n'abapfakazi. Mwiki gihe rero dusanga tugiye gufasha hari abantu benshi cyane, ariko turagerageza kubatunganiriza. Ni igikorwa rero tumazemo iminsi, tukaba uyu munsi ugira kabiri. Twatanguye ejo duhera muri gisagara ca Bujumbura muri commune Buterere, zone Buterere iri muri commune ya Ntahangwa, no muri zone Cibitoki nayo nyene kabiri muri commune ya Ntahangwa. Ndetse tukaba twarafashije abawure muri zone Cibitoki, bakaba ari abantu bari benshi cyane n'abavuye mu Maramvya ahantu hatandukanye. Intambamye duhura nazo nivyo turahura nazo, mugabo kandi turabitunganya nk'uko dusanzwe tubigira mu mutima w'urukundo. Yego. Mbega kuva mutangura biramaze gushika bamaze kubona ibikorwa vy'iwanyu, mukumva abandi bantu baza mu bakavuga ati APAV muko murakora ibikorwa vyiza cyane, nakwe toza tukabafasha tukabasutena. Gushikisa na muntu numwe araza uretse gusa umuvisionnaire waryo, uwo nawe n'umudamu yitwa Hagizimana Aline, niwe atanga uburyo bwo kugira ngo dushobore gukora ibi bintu. Nta wundi muntu araza uretse gusa ko abantu badushima cyane, bakanatwandikira makete canke bakanadutelefona ku bikorwa turiko turakora bidasanzwe. Ndetse n'ibikorwa dukorera mu ntara zitandukanye, kuko n'ubu tuvuye ngaha muri zone ya Kanyosha tugomba tubandanye tugenda mu Ruziba naho, hama tuva mu Ruziba tuce tugenda muri Rirare. Ni igikorwa rero kidasanzwe gisaba gukorana umutima w'urukundo n'ishaka ridasanzwe. Iyi activity ageza kuganira n'abantu bamwe bahaye amakaye. Gute muta? Turashima. Meze neza? Turashima ko biri. Okay, uraje guhabwa amakaye. Mbega aha n'abantu babiri cyane n'umuntu? Abantu babiri. Vyakiye gute muri wewe uronse ano makaye? Muri make ndashima Imana yo yakunze ko dushobora kumenya nino association kugira dushobore kubona. Baje bayita gute? Bayita APV. Eko. APV. Reka tubandanye APAV antuterete.
Association de personnes engagées pour aider les vulnérables. Majambo makuru aryohera tuwereka umunezero no Ndaryohewe sana. shimira rero APAV ishoboye kuguha amakaye rero nigize neza cyane. Ndashimiye APAV kuba yaje kuduha amakaye hama tugashima ko yamigaruka ikadufasha. Mama ni sawa? Ni sawa. Meze neza? Yego. Amakaye baguhaye n'abana bawe canke mwese bamuhaye 10. Yego. Akajambo kanyuma rero kuri ino shirahamwe rikoze bino bintu kugira riguhereza amakaye. Turabashimiye cyane. N'umuyobozi bagaruka. Yego. Uniforme toto abana baba bararonse n'akarato nyene. Navyo nyene tudosha twiyungunganya natwe tubirondera. Sawa mugize neza mama. Yego. Tubandanye kuyagisha abandi abasista bacu toshobora kuyagisha wewe nda muri yo ntumbero rero twebwe dukoze umuntu yiyumviye kuvuga akavuga ati yewe naho ndi mu bihugu byo hanze ndazi ko nabaye mu Burundi ndazi ubuzima bwo mu Burundi ngene bugoye ndazi ko imfuvyi ngene bibabaza ko nawe uwo muntu tuvugira yitwa Kugira Aline yarabaye mu Burundi arahazi rero ndahazi yarashitse araheza kibara hanze mugabo mu kwezi agirwa kuri we mugabo yavuze ati jewe naho nahezagiwe sinubaka inzu nziza canke ngo nubaka akabare keza reka akabare kanje canke igorofa yanje ndayubake mu mfubyi kuvuga ko iyo muri iyo ntumbero yashinze ishirahamwe APAV ishirahamwe riri ngaho kugira ngo rifashe imfubyi abapfakazi n'abatishoboye uno munsi rero turi ngaho kugira ngo duhe abana amakaye kugira ngo baje kw'ishure ushire no kuhambere harageze rero turi ngaho kugira ngo tubahe ibikoresho baje kw'ishure kumbure nibo Burundi bwegeje barashobora bazotera imbere nidogekeranye bazotera imbere hama nabo bibuke ko ubuzima bakuzemo bafashe abandi akira rero Impaye Augustin Présent. Augustin Aronse Atungimana Kentia Atungimana Kentia Atangimana ni mushiki wanje. Ari kwitwa ya kwanje nitwa Birore yumwe Delicia Andisa yage numagenda muce muguma habaronse amakaye Imugende Ndayikengurukiye Leonce Deo Janvier Nibaje. Sadiki izina ryawe rindi witwa Iyi ni Isaac TV tubandanya tubereka ibikorwa vya APAV ni APAV iracabana ibikorwa atavuye mu Kanyosha turaja mu Ruziba ubu twageze mu Gatumba kuri Mike bacaye kumwe na Starboy behind camera ni Juma Jux mboreka tubereke ibiriko biraba hano Juma Jux twagiye mama ni sawa toshaka kuyaga naona bagwa makaye menshi Yego. ni sawa none Yego turashima. Abe kwanza gatoye hariya kuri kamera kugira batubone Yego. umeze neza Jewe. mama ndabona umenga
urafise aga probleme mu kuguru vyakunze kushika hano Ego. Banyunguruje byangoye banyunguruje kwikinga. Wihangane mama twizere ko bizohera sivyo? Ego. Urabona urarusa amakaye kandi turabona amakaye si make. Yoba ari umwana umwe cyangwa bo bari abana babiri. Okay, iyo umuntu aronse ikintu aragira akajambo ko gushima. Nkawe nk'akajambo ko gushimira. Kima imbere rero yabakunze ba Isaac TV nabone bumve ko kuko baradukurikirana cyane. Yego nashimye no kuri mwama bahezagira mwakoze. Yego. Gusa wamenya abantu bashoye kuba hano makaye. Yego nabamenye. Tubatugire twumve. Ntabwo nabwumvise neza. Sawa uragize neza mama. Yego. Nange mugira imigisha Imana ibandanye kubateza imbere bahezagira muri vyose. Yego. Ahubwo namwebwe Imana ibahezagire mubandanye kuza muratwibuka. Yego. Sawa uragize neza mama. Turabandanya tushaka kuyagisha abandi nabe bagwaye amakaye. Ugira wange gushima bavuze ko mutegezwa gushima. Gute? Sawa. Ni sawa. Ni gute? Amina. Iga mwakanga. Mwite minaingia mnisomo la 9. La 9? 5 x 5 égale combien? 5 x 5 10. Unaingia msomo? 25. Okay. Iyo umuntu bamuhaye ikintu arashima. Mbo shima rero mu majambo make nico gikenewe sivyo? Umuntu bamuhaye ikintu arashima. Nashukuru juu ananipa makae na mnasaidia mamangu kutupunguza sauti. Nashukuru juu mnanipa makae na mnasaidia mamangu kumpunguzia makae mingi yenye angetuuzia hivi mnapunguza, nashukuru sana. Asante. Asante. Sawa. Mama twabonye mu bantu bari hajya bagumye bakoresha ibintu vy'ibike bandi barakuma liste nibazi ko mufise ikintu mujeje sivyo muri apiape. Jewe ndi icegera c'umukuru w'ishyirahamwe. Mazina Hatungimana Zaina. Eske kumakaye yoba yatanzwe mu Kanyosha na yatanzwe mu Ruziba na yatanzwe ngaha byose ivyo babingu bose baba batwaye amakayangana. Ego bose batwaye amakayangana kuko umwana wose tumuha amakaye 10 ntituraba ngo yiga mu wa mbere ntituraba ngo yiga mu wa kabiri bose twabahaye amakaye 10 bose mwabahaye angana. Kuko ujya arashobora kuba ujya yiga mu wa mbere arashobora kuba yakwijije akarenga ko akaca yaha mukuru wiwe kugira akwize. Ikindi kibazo mfise wayi uno musi mwashoye kubitegura mukavuga ati mbo reka dukore mu Kanyosha tongeye tuje mu Ruziba tongeye tuje ngamwa bikoreye umunsi umwe mutavuze ati bimwe tubikora uno musi bindejo ibindundi musi. Twabikoze ku buryo dushaka gucunguza umwanya umwete kuko turiko turaba calendrier scolaire abana bazotangura ishure lente tugize umunsi umwe doshikarende abana batararonka amakaye ugaca usanga birabagoye ukungene baja kwishura. Sawa ugize neza mama. Sawa murakoze. Okay katuyagisha undi mama twabonye nyene tkuvuga yuko adukurira mama gute? Sawa sawa. Umeze neza? Sawa sana. Nawe haja mazina ni gute ko twabonye hariya mu bantu b'abashefu mazina ni gute? Mimi jina langu Tulia Apolline. Unaongea Kiswahili tu? Naongea Kiswahili. Kirundi nakisikia na kiongea na kiongea vizuri sana. Sasa hivi mbona mko mnapana makae hivi? Formele na viatu vitu kama hivyo. Sisi kamati letu naona kama ndio lingaliki linaanza. Lakini tunaona tarajia kama na mbele ya safari hiyo vitu tutabifika eko. Njoo projet yetu kusaidia yatima, tutawasaidia kila kitu chenye tunaweza. Lakini hivi tunaanza kukae sasa nyingine mwaka mwingine Mungu akitusaidia akitupatia umri wa kuishi hata kae hata minervale hata kuugua hata kwa mganga tunaweza kama watoto wa yatima biko na uhuru sana kwa kutunziwa. Asijione kama yeye ni yatima, ajue kama ana wazazi wengine. Amfanyagi vile ya pembeni vile unasema kama mimi nimo ndani mnani mwape APAV naweza nikaacha hata mtoto wangu ampatie makae. Hiyo haiwezekani. Mnakuwa mnavichunguza sana. Tunavichunguza tena tunaona kama sisi ni watu wetu tunatumika pamoja na neno la Mungu. Tunajua yatima ni yatima na ule asiyojiweza ni mtu asiyojiweza. Na mjane tunajua uchungu wa mjane. Ndio maana tunatafuta kwanza kutia yatima mbele, nyuma na mjane tutamtafuta ili waone kama sio wenyewe tu. Wajue kama hata wazazi wa damu walikufa, kuna wengine wazazi wanaendelea kutufuatilia. Asante mama. Ndio, asante na wewe. Mama tukongeleshe na wewe. Bila shaka mna shida. Okay, baje kutanga makaye wabonye ukuntu vyagenze, bashamaliza kupana makaye. Unaweza ukatupatia neno la mwisho wa kusema eti kwa kushukuru basi? Kwa kweli sina la kusema. Kwanza Mungu awabariki sana
na wazidishie katika huyu upendo. Kama si wamoja, tulikuwa tukikaa chini tunatafakari gisi tutaweza tukasomesha watoto kwa kipindi cha maji. Yani tumechanganyikiwa sana hapa, ni kama gisi Mungu ametuteremshia neema kwa sisi wazazi, si wamoja ni wajane. Leo huyu mwezi tarehe 18 tunaeneza miaka 9 waume zetu wamefia kwa ile baya rizami. Kwa kweli tunashukuru sana. Yani sijui sina gisi naweza nikawashukuru kabisa. Yani nazidiwa kwa furaha. Mungu awabariki, wazidi na huyo upendo kama gisi tunasikia tu amekwenda kanyosha. Yani wasirudilia papa na upendo usirudilia papa, wazidi kusaidia na wengine wa mitaa mbalimbali. Tunashukuru sana na wabarikiwe sana. Hivi umepata makaye, kitu gani unaona kinakosekana tena upate wewe? Kwa kweli kama uniforme, vitu vingi viliharibika kwa haya maji, alituharibia kila kitu hapa. Yani wamoja muda tuko mahema, hatuna hata sehemu ya kujishughulisha. Ni Mungu tu peke yake, na ni kama kisa ametushushia baraka kwa wazazi wametukumbuka. Labda na hivyo vitakuja nyuma. Acha tuseme hivi, Mungu mbele sisi nyuma. Kawaida ndio nakwambia, swali nakwambia eti nani bahati mbele nuksi nyuma. Asante mama. Amina baba. Tunashukuru. Asante. Mzee bikwaye. Turashima cyane. Na urashima amajambo make. Nagoma mbanze ndabashimire cyane cyane. Shimire n'Imana yabahaye umutima wa kivyeyi. Kaba yabarongoye kugira muze kutugarukirako. Je ndi umwe mu ndongozi zirongoye irishira hamwe rya avore mangaha. Bagize ikibazo cyo muri rezami. Mu bwicanyi bwagahomera bunwa. Rero ngaha anye ndimo baserukiye abapfakazi, imfuvyi n'abandi bacitse ku icumu. Rero cyambere na mbere mbanje ndabashimira kuri no mutima w'urukundo mwashoboye kugira muze kudushigikira muri ibi bihe. Urabona ko twatewe n'amazi, nta umuntu arafise yikora ngo akora agakaye n'agakarama. Tunga twe turabashimiye, tukiyumvira ko mbere nejo bibaye ngombwa ko mwogaruka mukaguma mutugarukirako, kuko nka tariki 18 tuzibuka bajya abantu nyene bo muri rezami. Tukivuza ko mwobandanya muza kutugarukirako. Hajya ntaguciriyemo ave warumaze kuyumva ribandanye riduga cyane ku rwego rwo hejuru kugira nejo ruze rufashe n'abandi rurushirizeho. Urakoze mutama gushima. Natwe turabashimiye cyane. Sawa. Ego urakoze. Tubandanije tugageje kubandanya twaje ku gikorwa ariko ko tubananya no mutama sinogera nta muvugishije. Sawa murakoze cyane. Meze neza. Ego turashima. Uri ntova ngata kuvugishije uko hamwe nta kantu gahora kabugasanga umuntu ari mwishira hamwe arahengetsemo agahengekiramwe umuntu wiwabo canke agengekamo nk'umwana we kugira aronka amakaye, kuko benshi bariko baradukurikirana hariga barashobora kwiyumvira ati aba bana usanga ari nka muyombo ibintu nk'ivyo. Ishiramwe ya PAV ni ishiramwe rigizwe hanini n'abantu basenga, udukurikirane cyane n'abantu bakuzi b'Imana, nico gituma nta bintu by'uburyarya bubamo. Yego. Tuge ico nico kibazo nari mfise kugira nka wowe uvuga sinzi mu kurangiza none turaza gusenga kuko ni kwa cyacu cha misi yose ibyo dukora byose tubishimira Imana. Yego cyane. Turabere muri aba bantu bahaye amakaye badufashe gusenga sivyo none? Yatima tumekuwa tumekata tsama, tunasema tutatoa wapi makae, tutatoa wapi uniforme. Bari Mungu umekosesha watu wako amani papa, bali wakaenda kututembelea siku kama hiyo. Yesu Kristo akatukumbuka. Kristo tunahitaji papa, kwa maana umesema wewe ni baba wa mayatima, wewe ni baba wa mayatima, wewe ni baba wa mayatima papa. Yesu Kristo tunahitaji papa, uendelee kuwa pamoja nasi, tunahitaji papa. Amahoro y'Imana bani namwe bakunzi ba Eyes Active no munsi twamaze gushika ahantu bita mu kivuvu
muri commune Bugendana niho twashoboye gushika murazi APAV nishira hamwe ikorera bikora neza cyane gose association des personnes engagées pour aider les vulnérables umva ni nshira hamwe ikorera gerageza gufasha abana rona kwishuri mu gutangura abana batishoboye imfuvyi n'abafakazi. My name is Starboy, behind camera ni Juma Jokes. Ciao ngo mbanyagisha abantu baje kuronka iki baje kuronka ayo makaye muri commune Bugendana ni mu ntara ya Gitega murazira bamwe abantu benshi baba boss ba patron muramuzi Gervais Fikira rigeze kuba deuxième vice président afise na tropitele hariya nawe navuka hana hamumbona ngaha ndashobora kubayagisha gatoyi abantu bashoye kuronka makaye turabona begeranye bameze neza cyane gute mama ni sawa meze neza yego ni sawa okay wamenye abantu bashoboye gukora kino gikorwa bakabahereza no makaye yego me bakubwiye ni bande ni APAV mu majambo yose bakubwiye ico bisigura oya ngati association des personnes association des personnes engagées pour aider les vulnérables iyo johewe mama ubumeze gute uri umumama cyangwa uri umukobwa ndi umukobwa muganda afise ababebe iyo johewe ubumeze gute ndaryohewe ku mutima kubera barosa amakaye n'ikaramu shimira APAV yakoze kino gikorwa ndayishimiye rwose Imana niteze imbere yije imbere yongerereza imigisha myinshi uri umusore ufite imyaka dutse baguhaye amakaye angahe 10 ukaba wiga mu wa kangahe wa kane duzije rero bibiri kugwiza bibiri bingana bingana 4 kumuraciye ubwenge shimira abantu baje kuguha tuno dukaye urabona bagize neza dukaye n'amakaye bagize neza bashimire no ndashimye kubera bampaye udukaye sawa petit frère sawa duzije ni sawa umeze neza nawe shima kubona baguhaye amakaye n'ikaramu shima rero ati ndashimye ku bantu bampaye amakaye ndashimye ku bantu bampaye amakaye sawa petit frère yangu witwa gute Didier inde Kwizera Didier okay bakunzi ba Isaac TV reka tugerageze kuyagisha abantu bamwe twegera ino gya tuyagishe gute nawe umukobwa petite sœur sawa wazize mu kirundo cyari ico oya petite sœur oya naco wiga mu kangahe vuga gose wiga mu wa kane yego okay bibiri gukuramo kimwe bingana bingahe kimwe okay shimira rero abantu baguhaye ano makaye ndabona n'ibintu bimeze neza sivyo none bashimire none barakoze barakoze baguhaye amakaye yego ni APAV ni Isaac TV Juma Jokes behind camera turabandanye no kuri abasista kugira dushoboye kubayagisha turaba umunezero bafite ni sawa hajya wowe unezere ubumeze gute nk'umuntu akuravye ubumeze gute ndanezerewe cyane duzakaje gato isista nta nakimwe usanga uri kuravugana nawe umuntu wawe uvuga cyane ndanezerewe cyane unezerewe gute urashobora gushima gatoyi kuko bakoze kuga gikomeye ndabashimiye kubera baduhaye sawa tushaka kwa undi musista cyako kuyagisha nabonye afise amakaye ngaha menshi ni sawa sister yego ni sawa meze neza yego turashima uraberewe mu majambo make ndabona tuva tugenda tujanye tuva tugenda tujanye mugiye kutwereka aho tutaramenya Bujumbura nturajaye oya tukaza wo gutwara Bujumbura akagushikanayo nk'ubo ukora iki akagushikana Bujumbura twoja ku ishuri kubera mwaduhaye dukaye twasha tujibandanya ikintu basora wimvira turabe kamera hariya ikintu horo yo wimvira ati ngeze Bujumbura no cankora niki jewe ntarangiza amashuri ndo bandanya ku ishuri yego okay rishamwe baguhaye amakaye ndabona jewe ngiye mu 11 yego abaguhaye amakaye wamenya bari bo canke baba okay APAV en toute lettre Association des personnes vulnérables. Sira ngotumve. Basira baho vyanditse haje basubisoma. Association des personnes. Vuga gose. Association des personnes. Association des personnes engagées pour aider les vulnérables. Okay, ugize neza. Okay, n'amakaye babahaye murabona nabana baraberewe bameze neza cyane gose urabona bariko barayaduza bariko barayerekana ni ibintu byiza cyane gose ni muri commune ya Bugendana ahantu bita mu Kivuvu ni muri province Gitega capitale politique intara ya politique
Watu kama kumanza gukora iki masafi dushimira Imana iyo yabashitsemo umutima abakoreramwo kuko ibisi vya bose agenda basabe mu ntiza amashi dushimira Imana ama nkuko mwama muri ko murabitwereka ko mwaka je twari kumwe umutima mufise wo kuza murafasha abatishoboye ipfubyi abapfakazi n'abandi navuze ko atari ira bose nukuri turabibashimira kuko twe tumaze iminsi turaba ku isoko igiciro c'amakaye impfubyi abavyeyi taco birengeje kinini nta buryo bafise bwo kuronka bino bikoresho nukuri uwo mutima mutweretse uzowerekeye n'ahandi ama tubifuriza no gutera imbere nkuko rero mwabivuze nti Imana niyo yatugeje imbere tuzokongerezwa bibe byinshi turonke n'izo uniforme yego nibyo kuko nazo nezirativye gose nukuri bikunze kandi twamaze kubipfuriza gutera imbere guteye imbere none Imana irabibona kubera ibisi vya bose aha rero nawe bica bimuryohera kuko guha umuntu akaca akubwira ati urakoze Imana iguhezagire ico ni ikintu gikomeye cyane rero uko mwamaze kuvyerekana ko mushima namwe Imana ibahezagire kugira yuko twavuye kuri centre ville tuja ugendana murazi ko ari 40 km uja he ugendana ahantu bita mu kivuvu ni 40 km uvuye kuri centre uja mu kivuvu ugendana turongera turagira ruturu turashika mu muji muri centre Gitega twavuye muri centre Gitega twaje ahantu bita Isonga naho ni 8 km murabona apia virakora kandi na Isaac TV irakora reka tuyagisha abantu bamwe bamaze kuronka amakayi hano Isonga ni muri zone Songa toshobora guhera kuri no mpapa ngaha mutamani sawa nisa gose ndabe gose kweri ndajyoye gose kweri umeze neza mutama neza gose kweri genda abana kweri James imyaka 56 mfisa kamera hajya mfisa abana bane mfisa abana batanu tusa gose kandi bose bariga ariko ndabishimbiye gose agishira hamwe no kuri kwa mugurira yaza gose kweri wamenyishira hamwe iryo bajya guhaye tuno dukaye shira hamwe hose nayitawe nkaneza mugabo nimbe nkaneza nkazitahura nishira hamwe bita APAV association dusubiramo kugira association APAV nuko ndashimiye APAV mva majambo yose kurira gahurira tubaho gose twe twishimiye gose kweri yego kabisa kwenda shimye gose ahubwo mburiko yakira gose zezo dutabara ko nkajewe n'ukuri ntaco nishoboje ntana gitonyi none kuri kwa Mungu ahubwo inose Imana gose izokomire ku muheto izogwe ko yatambyeyi kibondo gose hari abantu benshi nkiba tobigira ahubwo ndashimiye gose Imana ishimire gose kweri nawe ugize neza muta yego ya PAV ni majambo yose ni association abana baraje ni association de personnes
personnes engagées pour aider les vulnérables mufasha abantu batishoboye imfuvyi n'abafakazi ibintu nk'ivyo nuko ndashimye gose Imana bashimire gose sawa gize neza mutama reka tubandanye tuyagisha abandi turabandanye tuyagisha bamwe bamaze kuronka udukaye mashaka kugira nga tukayaga ni sawa ni sawa witwa gute Raisa Abana siat uriga ego mwakanga muri w'icyeme wiga w'icyeme okay 2 égale combien 2004 2 égale combien 2004 égale moins 2 araciye ubwenge okay wamenye ishyirahamwe yagwaya no makaye yitwa gute PF en toutes lettres association soma ngaho hasi association des personnes engagées pour aider les vulnérables. Mu majambo make washimye kuvyo bagukoreye ego cyane nka wiyo unezerewe ubumeze gute umuntu akuraza akavuga ati ujya mukobwa aranezerewe bakubona gute nyene umuntu akubona gute kunezerewe cenezerewe ngumanenga cyane ugumutenga cyane shima rero shimira PAV yakoze kino gikorwa ndayishimira cyane izohore idufasha kuko keshi twashobora guheba amashure kubera kubura ibikoresho by'ishure sawa nawe urakoze gushima ego murakoze nawe reka tubandanye tuyagisha abandi bashoboye kuronka amakaye hari abantu binyegeje none ko batazi nawe utashobora kuyagisha mama ni sawa mama mushobora kubisa umukameramani ngaho kugira tubone neza sivyo mabuja umeze neza umeze neza ni amakaye washize he none ko nabo n'umwana azoja kwishuri rya kumukondi mwaka abona afise akajumbu Juma Jux yarashonje umwana wawe washonje ubimenya gute nka wewe ufise umwana ukamuhereza akajumbu nkaka ubimenya gute ko ashonje umwana wawe kubera abarize arize abashonje wamenye abaguhaye no makaye wabamenye ego bakugeni wande na ishira hamwe sinaritahuye neza okay turasubiramo mu majambo yose rishira hamwe association turasubiramo ivyo mvuga association des personnes engagées pour aider les vulnérables warize mu ishure wigeze wiga oya nize muri yagamukama yagamukama okay yagamukama naho ne bayigisha utuntu fe naye fe ifatanye naye bacha bavuga gute ni fe naye bifatanye ni fe okay akajambo ko gushimira ishyirahamwe rya guhano makaye sivyo ko gushimira ino shyirahamwe rya guhano makaye sivyo none gushima urazi birakenewe naho baguha kamwe naho baguha tubiri baba bakoze igikorwa kimeze neza cyane ndashimiye kweri ishyirahamwe riduhaye kano makaye nejo ntibaze batwibagire baze hari ibibazo dufise bike dushaka kubaza mutama bwana mutama ku kazina kwanza ni kugize Jonathan Ajya muri APAV ubujejuki kubera tume tukubona sana mu bantu baharura amakaye mu bantu bagira nyene bari muri controle hajya ubujejuki muri APAV muri APAV ico njejwe no kuraba ko bikorwa biriko biragenda neza ko ata kintu kitariko kiragenda nabi majama kandi byo njejwe hanyuma mbonye kigenze nabi hama nkaca mvuga ati no iki cagenze nabi rero gihindure tukigira uko hanyuma kandi icagenze neza naco tukavuga bati ico ni sawa yego tugayishima cyane okay ikibazo ca mbere ngaha nyene mbo twabonye mwabahaye amakaye naho go bahacuma arashobora kumara umwaka none ko twabonye ikarama imwe mbega ikarama yashobora kumara umwaka canke nimwe mwashatse kubigira kujya nyene ni nkuko wari gushobora kubaza ati mbe kubika mwazonye amakaye ntimuzane uniforme ego rero ikaramu kubera ari imwe no kuvuga umunyeshuri n'umwe si babiri ko umunyeshuri ko ari umwe dutegeza kumuha ikaramu imwe igihe rero iheze nta kundi abavyeyi nabo baca biyungunganya ego okay ikindi kibazo avaye kugenda nshaka kukubaza ikindi kibazo nashaka kukubaza eske twumvise yuko ibugendana rane passe mu mwaratanze naho namakaye n'amakaramu nonga nyene mu mwaratanze rane passe y'amakaye n'amakaramu kubera iki mutiyumviye ati mbo twaragiye bugendana turagenda nisonga tutashobora kuja
kuja mu Ryansoro turashobora kuja ahandi turashobora kuja ikarera kubera iki mutavyibaza ko mwama mushaka kuguma muja ahandi nyine mbo ivyo turavyibaza ko kuvyibaza ko nuko ahose tumaze kugenda gutanga amakaye n'amakaramu nuko ariho tumaze kuronka abahaserukira rero ahandi tutaragenda nuko tutarigira turonka abahaserukira kugira ngo begereza mfuvyi abafakazi abatishoboye kugira nabo tubashikire aha rero kuba twaragiye turi hano Gitega tukaba twaragiye n'ahandi nuko twaronse abahaserukira nico tugenda ari twisungabo twebwe muvuga ati ntushobora kuja za Ryansoro he kwani dufise abantu bahaserukira bashobora kudufasha ibikorwa byo kwandika abo bantu no kugira ane abantu tumaze kuronka abantu bahaserukira bisigura yuko ni mwaronka ababaserukira ahandi mu zindi komine naho ne muzoshikana bisigura majambo make programme yacu ni gukorera mu gihugu cyose ariko kandi tugagenda turakora buhoro buhoro turonse bivanye nuko turonse uhaserukira hama twamara kuronka mu gihugu cyose abahaserukira hose tuzoshikayo nice bo ibibazo byacu byari ivyo tumesa nk'abarangiza igikorwa mu majambo make ubona ko cagenze neza muri no ntara ya Gitega igikorwa cagenze neza bisanzwe uretse ko twagumye tubona ko ariho abana bandiswe bari biyandikije umwaka uheze igihe duheruka hano umugabo tukabona munsi ntibaronse bivanye ko muri nababanditse usanga barabakuyemwo n'ibindi rero ivyo twibaza ko ari byo bigiye gukosorwa ikindi gihe ntibizosubira kuba ego hama kandi tukacere turangiza nubwo igikorwa ari twe turiko turagikora mugabo hariho umuntu yitanze aravuga bati bo ngomba gufasha imfuvyi n'abafakazi uwo nawe ni madamu Arine rero turamushimira cyane nawe ni nawe afasha cyane kugira ngo dushike hano twiyunguruze dushike hano kandi n'amakaye tuyabashikirize abana naco gituma rebe abana iyo bashimye bashimira bose muri rusangi hama natwe tugashimira waturungitse ego bwana Jonathan kadushimire Arine nongere ndabashimire namwe kuko kuve bugendana mukaca muza ngaha kandi ni province imwe ni igikorwa gikomeye 40 km kazana roturi ni 40 km kaza ino wiki km kacugira roturu kacumanuka ibujuma ni kintu gikomeye kana nje ndabashimire nk'umukozi wa Isaac TV murakoze cyane sawa mugire ibihe ego imana bahezegire cyari igikorwa twakoze murazi kwa Gibugenda na 40 ale roturu kacuza wiki km ale roturu ni ibintu bikomeye igikorwa ciwacu rero kirangiriye hano cyapa umva ibikorwa ntibirangiye ibikorwa barabibandanya mugabo igikorwa cyo ngaye Gitega cyatuzanye hani Gitega gisa nikirangiye kandi bazi ko cagenze neza na Isaac TV tumeze neza cyane ndabona no ngaha baratwenga bameze neza yapu my name is Starboy behind the camera ni Juma Jokes nenda salama kipenzi nigera besandro yabatwaye Masika najana Isaac TV. Oh.